bakundwa b'Imana, nshuti bagenzi bino nsamirije umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ijwi ry'Imana hiwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Kaze dusangire ijambo ry'Imana ryo kuri uyu wa kane, turi mu ndwi ya mbere muri kino gihe ceranda c'ikarema. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi rikadutumirira gusuzuma ingene dusenga, kugira ngo ugusenga kwacu kwisubije itoto muri iki gihe ceranda c'ikarema kudufashe twebwe nyene mu buzima bwacu bwose gusubira kunagabirana no kuronka akanovera gashasha mu bucuti bwacu n'Imana, eka no mu buzima bwa misi yose. Ijambo ry'Imana rero ry'uyu munsi ryadutumirira kuzirikana kuri uyu mwanya tuba turiko turihweza Imana, nayo ikatwihweza mu gisabisho, ngo tubone nk'umwanya koko uturonsa inguvu z'ukuja kurondera ico tuba twasavye Mukama, tukaboneraho kugishikira, kandi mbere kwigisabisho giheze kanadufasha tukamenya niko kurondera ico twasavye kubw'ubukiriro bwacu no kubw'ubukiriro bw'abandi benshi baba ari hafi yacu. Twitegurire rero kurizirikana, turisanga ahakurikira. Igisomwa ca mbere cashwabuwe mu gitabo ca Esteri, ni mu kigabane ca 14 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 14. Izaburi y'ukwitsa iryo jambo ry'Imana ni Zaburi 137. Inkuru nziza n'inkuru za Mukama wacu Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda, ni mu kigabane c'indwi kuva ku murongo w'indwi gushika ku murongo wa 12. Dutegeyeho mirero Mukama atuyagire muri bino bisomwa vyose tugiye gushikirizwa. Ivyo dusoma mu gitabo ca Esteri. Muri irya minsi umwamikazi Esteri yaciye yirukira Umukama kubera amaganya n'amahwera amwuzuye umutima. Niho rero yaca atakambira Imana Isirayeli ati, Mukama wanje, mwami wanje, nta wundi ariho atari wewe Musa, nuzu ntabare, kuko ndi jenyene ntagira uwo ntabara atari wewe, kandi kuko ndi mu kwita mu rupfu. Aho nari nkiri umwana mu muryango wanje baranyigishije yuko ari wewe Mukama watoye Isirayeli mu bindi bihugu vyose, ugatora basokuru bacu mu bandi bose, kugira ngo bakubere iragi ry'imyaka yose. Bisubiye kandi warabagiriye ivyiza, wari warabemereye vyose. Ntutwibagire Mukama, uze wimenyeshe mu gihe duhamwa, kandi unkomereze umutima Mukama, wewe rudasumbwa. Wewe uganza abafise ubukuru bose, uranshira mu kanwa amajambo anonosoye igihe nzorenguka imbere y'intambwe. Hindura umushaha wayo kugira ngo ize isesemwe n'uturwanya, imuhonye hamwe n'abasa nawe bose. Nuturokore n'ukuboko kwawe kutananigwa, kandi uze kuntabara, kuko ndi inyakamwe itagira uwundi atari wewe Mukama, we uzi vyose. Iri ni ijambo ry'Imana. Uranyumvira Mukama aho ngutabaza, uranyumvira Mukama aho ngutabaza. Ngira ngo ukengurukire n'umutima wanje wose amajambo yanje yashitse mu nyumviro zawe, nguririmbire imbere y'abamarayika, ngira nunamira ingoro yawe nyeranda. Uranyumvira Mukama aho ngutabaza. Ndagukengurukiye kubera urukundo rwawe n'ukuri kwawe. Ivyo waturaganiye birarengeye ivyavuzwe kuri wewe. Aho nagutabaza waranyumviye, ngo ngira ubwoba urabunkiza, ungira umutinyutsi. Uranyumvira Mukama aho ngutabaza. Uraramvura ukuboko kwawe kukaba ariko nkunkiza. Ububasha bw'Umukama bwama bungirira akamaro. Urukundo rwawe ni urw'imyaka yose Mukama, ntuhebe rero ibyiza wamutugirira. Uranyumvira Mukama aho ngutabaza. Ivyo dusoma mu nkuru za Mukama wacu Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda, ni mu kigabane c'indwi kuva ku murongo w'indwi gushika ku murongo wa 12. Muri irya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe ati, nimusabe muzohabwa,
nimurondere muzoronka, nimwuguruze muzokugururirwa. Kuko usaba ahabwa, urondeye akaronka, nawe uwuguruje akugururirwa. Ninde muri mwebwe umwana wiwe yosaba umutsima nawe akamuha ibuye, canke kandi amusavye ifi akamuha inzoka? Ko mwebwe rero naho muri babi muzi guha abana banyu, ntaswe so wanyu wo mw'ijuru siwe azobura kuronsa iciza abakimusavye. Icyo mushaka rero ko abandi babagirira, kibagirire namwe. Iteka n'impanuro n'ivyo. Nitwakirize yompi iyi nkuru nziza ya Kristo. Bavukanye ntore z'Imana, twakurikiye neza aya majambo y'Imana yose mu gisomwa ca mbere eka no mu nkuru nziza yagarutse na cane cane ku gisabisho. Tuzirikana aya majambo y'Imana dushingira kuri izi nyigisho zibiri kubijanye n'igisabisho. Ubwa mbere, igisabisho cyategerezwa gufatira gushingira ku buzima bwacu. Ubwa kabiri, igisabisho ciza ni igisabisho kiduhagurutsa tugakora tukarondera ico turiko turasaba. Ubwa mbere, nkuko tuvyumvise mu gisomwa ca mbere cavuye mu gitabo ca Esteri, turumvise Esteri ari mu gihe c'umubabaro mwinshi, agaheza agasangira n'igihugu ciwe amagorwa carimwo, akayazana mu mutima wiwe, akayasuka imbere y'Imana, akayabwira Imana mu gisabisho ciwe. Igihugu ciwe carashinyagurizwa kandi cari cuzuye agakengerwe. Arasabira rero igihugu ciwe mu kwifatanya n'abantu biwe. Igisabisho ciza ni igisabisho kitatwugaranira mu gusanga umenga twiraba twebwe twenyene, ariko kikatwugururira kugira umutima wagutse. Igisabisho kiraduha kubona neza hafi yacu ibiriko birahaba, tukabitahura, tukamenya n'ingene twobibwira Imana. Arasaba rero ubutwari, akabusaba Imana bwo kugira ngo ashobore guserukira imbere y'umwami abo mu gihugu ciwe, abavugire neza, abarokore. Twibuke yuko abayahudi muri iki gihe bari mu gihe c'umubabaro mwinshi, amakuba menshi, kuko bari barasabagiye, kandi aho bari nkewa muri ivyo bihugu bigwiragiyemwo ubupagani. Abapagani bonyene bama bariko barabatekeza kandi bakabahama gose. Ivyo nivyo rero vyari vyuzuye mu mutima wa Esteri, bigahinduka rero igisabisho ciwe. Igisabisho ciwe gifatiye kigashingira ku buzima bwiwe arimwo. Muri iki gihe c'ikarema twimenyereze kugira igisabisho, atari gusa vya bisabisho tumenyereye vyanditswe twamaze gufata ku mutwe, ugasigara usanga umenga tubivuga tutacumva neza akanovera bifise. Ariko kandi muri uku gusenga kwacu mw'ikarema twimenyereze kugira igisabisho gishingiye koko kuvyo turimwo uyu munsi, uyu mwanya mu buzima bwacu, gifatire ku buzima bwacu. Igisabisho n'ubuzima bwacu mu kuri kwabwo tuza gutura Imana. Muvukanyi, umenye rero gutunganya akanya keza, ugashire mu ndinganizo y'ubuzima bwawe. Ntufate umwanya w'igisabisho nk'uko umenga n'uwutoyaho, ariko mu kuwuringaniza. Ni ukuvuga ko muri wewe imyaka wamaze guha agaciro uwo mwanya muhura n'Imana kadasanzwe, kuko wawuringanije ukawushira mu myanya yindi y'agaciro y'ivyo ugira uti birafise agaciro nza gukora mu buzima bwanje uyu munsi kw'isaha n'iriya. Ivyo vyotuma rero igisabisho cawe giheza kikagira akanovera gashasha, kigaheza kigakira kuba igisabisho umenga kigarukana vya bindi, kigateba kikanakurambira. Ese rero ubuzima bwacu bwoba ari bwo buza burabifatiro ry'igisabisho cacu, kugira ngo buke buke igisabisho cacu mbere gicike n'ubuzima bwacu. Mu nkuru nziza naho turumvise Yezu Kristo ari wenyene atwigisha gusenga ingene twosenga. Aratwigisha nako kubijanye n'igisabisho, akatwereka ko mu gisabisho twategerezwa kwizigira gose Imana, kuko atakindi yitwararitse atari ukutugirira neza, nka kurya k'umuvyeyi agirira umwana wiwe. Umuvyeyi mwiza, kuko ari abavyeyi bigenza nabi bakagirira n'abana babo, nka kurya rero k'umuvyeyi mwiza agirira neza umwana wiwe. Yezu mu kubandanya inyigisho araduhaye n'inyigisho ikomeye gose, ariyo twagomba rero kugaruka ko ifatiye kuri ya nyigisho ya kabiri twababwira mu ntango. Agize ati, nimusabe muzoronka, ngo nimurondere muzoronka, nimwuguruze muzokugururirwa. Mu gisomwa ca mbere twumvise ukungene Esteri
mu gusaba Imana adasaba Imana ngo ize kumusubirira igihe aza kurenguka imbere y'umwami ihibambewe, ahubwo asaba ubutwari no kuza kumenya ingene ategerezwa gutumbereza ijambo kugira ngo koko avugire neza abantu biwe, umwami abarokore abagirire neza. Igisabisho ciwe si igisabisho c'ubunebwe. Hari igihe dushikiriza ibisabisho umenga ni vy'ubunebwe, tugashima ko Imana ariyo yoza kudukorera ibintu, tukagira tuti bizokwikora, Imana izobikora. Ihibambewe, Imana irashaka ko mubikorana, kandi ko mu mwanya wo gukora ari we ugira umwitwarariko ukwiye wuzuye ko uri kurakora uko bitegerezwa gukorwa ngo bihimbare Imana. Igisabisho ca Esther si igisabisho c'ubunebwe, igisabisho womenga ntigihagurutse umuntu, ariko agize igisabisho ciza afashe mw'ingingo mbere yukomera guhaguruka akagenda kuvugira igihugu ciwe imbere y'umwami, kandi iyo ngingo ntiyari yoroshe kuko yashobora no guhakwa kumuhitana. Igisabisho ciwe ni igisabisho kuko c'umuntu ahagaze, umuntu w'igikorwa ciza ashaka kugira ico afashije mu bukiriro bw'abandi. Aje gusenga aca agenda gukurikirana no kurondera ico yasavye Imana. Igihe duheje gusenga tugasaba tukadodora ku mwango w'umutima w'Imana, tuce twitwararika n'ingoga kubandanya kurondera ico twasavye umukama mu gisabisho cacu. Iki gisomwa usomye ibikurikira biratwereka yuko Esther yishuwe n'Imana. Hari umweranda yatwigishije akurikira Yesu Kristo muri nyigisho yuko twamenya kurondera ico twasavye, agira ati senga nk'uko vyose vyoba bikorwa n'Imana, ariko kandi kora nk'uko vyose biriko bikorwa nawe, birindiriye wewe, bihagaze kuri wewe. Kenshi ibisabisho vyacu hari igihe bitishurwa kubera yuko umenga n'ibisabisho vy'abanebwe, bitunebwesha tukicaraho tukarindira ivyo twasavye hakugenda guhura navyo biriko biraza Imana kandi yabizanye, ariko ntiwigera uhura navyo kuko ntiwamenye kurondera ico usaba. Yesu ati nimusabe, areka agaca yungikanya ati rondera ivyo wasavye. Igihe twasavye ikintu duce duhaguruka dutangure kwinjira mu ntumbero y'ico twasavye, niko kwereka Imana vy'ukuri yuko twayisavye ikintu twiyumvamwo dushaka ko dukunda, kandi na cane cane niko kwereka Imana ko tuyizigiye, ko tuzi neza ko iza kubiduha. Turahaguruka tukaja guhura navyo tukabirondera. Erega biratahurika bavukanye. None nk'abantu b'abarimyi babiri baje imbere y'Imana bagasaba imvura Imana kugira ngo baze bimbure neza, umwe yaheza gusenga agaca azinga amaboko akajaho akarindira agira ati ndarindiriye ko imvura igwa ce nsohora isuka, aho uwundi ahejeje gusenga aca asohora isuka agatangura gusiza mu murima. Mwibaza ko muri abo babiri Imana izoha imvura nde? Birumvikana ko izoyiha uyo wa kabiri, kuko yagaragaje vy'ukuri ko iyo mvura ashaka kwiza agatangura gusiza, mbere n'imbuto akabara zishiramwo ya mvura ikazosanga n'imbuto ziri mu murima igaciza imeze igacizikuza. Muri iyo yaciye asohora isuka, Imana irabonamwo umuntu koko ashashaye ico yasavye, kuko yaciye yihutira kuja kukirondera. Iramubonamwo umuntu ayizigiye kwagira ati ndatanguye ko ndazi neza ko Imana yanyumvise kandi izonyishura, yanyakiririye igisabisho. Niko rero nidusabe tudodore ku mwango w'umutima w'Imana, tuyisaba ivyo twumva byo twunganira mu buzima kucanke kuriya, ariko nitugarukirize ngaho kugira ngo koko vy'ukuri twishurwe, tumenye guca turondera ivyo twasavye mu gisabisho. Niko kabanga ku kwishurwa no kwereka Imana vy'ukuri yuko tuyizigiye. Amen. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Yeah.